Twakire Muka. Ndashima abantu bo muri Otebe bari he abantu bo muri Otebe mubakomera amasi cyane vraiment amasi mesi kuri Otebe amasi mesi Otebe vraiment itaza nka twebwe abapanikote ntitwari kubaho ibaze vraiment uko manduka hejuru nanje ngiye hejuru sisubira kubabona reka tugi sawa nako navuga ku bantu ba Otebe abantu bo muri Otebe vraiment barakoze kutuzanira kayi abapanikote ntitwari kubaho tutagira kayi muzarabe iniyo dufashe icyayi urashobora gukubita teremusi zibiri ubundi akiriko arahuha bitarakunda kwanwa n'igikombe kimwe mukamera amashyi n'abapanikote abantu bo muri Otebe hari n'ikindi kintu badufashije cyane uzarabe iyo turiko turacoresha ukavuga ati nawe usigira yakaye umuntu ashobora kukwirengagiza aho muri Otebe thank you sana ku cyayi cyanyu turagikunda nicyo kitugejeje ngaha uyu munsi rero ndiko ndaraba ngaha ndabona hariho abagabo benshi kandi n'abamama babonetse abakenyezi rero ndiko ndaraba ndabona umenga abagabo bose bameze nk'ibirenge abagore nabo ni nk'ibirato munyumve neza sishatse kuvuga ko ikirenge aricyo kijya mu kirato oya mugo ugiye kubiraba neza nibyo abagabo bose bayakunda ibirato umugabo aho agiye hose ategereza kurondera ikirato yambara afashe urugendo ho umugabo arafise ikirato cyo mu kabare icyo kuja gusenga cyo muhira umugabo rero umugabo uravye umumizirima wewe rero abamizirima arashobora kwambara ibirato bine icyarimwe usanga afise ikirato c'inzobe ikirabura igitabutse kimeze byose rero cyari ingeso ntakunda ku bagabo ijya ngeso yo gutizanya ibirato ndayanga umugabo arashaka kwambara ikirato akagihereza uyundi akagikura akagihereza uyundi ugasanga quartier yose yambaye ikirato kimwe en plus agaca yambara atani socks ashizemo ndiba oya basha bamuprotege ibirenge byanyu bamwikingira muzorwana mumbaze rero hariho n'abantu rero bakunda kwambara ibirato bitabakwiye ugasanga ni umuvyeyi umupapa twemera cyane muri quartier dutiye mugabo ugiye kuraba karato yambara n'abandi bahungu rero batimba bihevye arambara ururato rutamukwiye ukamubwira ati rekana n'ico birato vyaguco oya nivyo nkunda hariho n'abandi rero usanga bafise nk'ico kirenge uramuraba ukavuga ati ni kimwe canke ni bine n'ubundi rero yifitse nk'ako karenge uvuga ati wewe nani urigora wambara ikirato ambara amashesheti nk'umubebe regore umubebe rero mwakwibaza ngo uyu mukobwa ivyo birato yabikuye hehe mugabo Jeff vraiment ndakunda kumva intahe
intahe z'abantu zirandyohera cyane, niyo ngiye mu isengero ndumviriza intahe rwose, ariko nta ntahe zindyohera nk'iza ntahe z'abakene. Intahe z'abakene usanga ziryoshye cyane. Haleluya, haleluya, sengero ry'Imana. Nza gusinga intahe ze ntarakizwa, ndaraboregwa, nagwa mu bisimo, sengero ry'Imana. Jewe ndaranja mu kabare nkasangira na setani, ewe tukagira seyazi, jewe ndari umubobo karatine, jewe ho senge pasitori umviriza ndakubwiye, je ntarakizwa ndarifise amabuno, pastor aho mbonye yaragiye, gira mugenzi wa tamabuno, pasitori jewe maze gukizwa byose ndarabihevye, gusambana ndaheba, gupuriza akamogi ndaheba, jewe kera ntarakizwa, sengero ry'Imana ndasambana gatandatu ku munsi, bakama amagana abiri atanu yonyene, muga maze gukizwa ndaramenya ijambo ry'Imana, ivyo uronkeye ubuntu ubitangira ubundi, jewe ubu ndatanga kwagusa. Umeze bien? Umeze bien? Wow, ni sawa. Witwa gute? Bella? Wow, nanje nitwa Mukasi. Mugivyo niba ruguru ntabyo bari bazi Mugisha Kankindi. Uzara abantu ba ruguru turafise ingeso, iyo tuvuye ruguru tugashika i Bujumbura ntidushaka kugumana ya mazina yacu, dutegereza guhindura. Naje naciye mvuga Mukasi. Ibyo rero byarandukiye n'ibikoko, ibyo bintu byarandukiye n'ibikoko ubu, inka irava mu mugamba yitwa Rwabitamo, isitse Bujumbura ngo jare, impene ikava icendajuru yitwa Isuguru, yashikino ngo Ragu, ikigurube nani, ikibuguru kirava mu Rutana cyitwa ingurube, mugabo gishitino ngo Akabenzi. Abantu bavuye ruguru turarushe kabisa. Rero je ndakunda abamama cyane, no munsi ari ukuntu déplacement zari zagoranye, ahubwo mwikomera amashyi kuba mwashitse mungana nk'uku kose. Vraiment ndabakeje cyane. Mugabo rero ndakunda iyo bisi zabuze, abamama kuri lift barakerebuse sana. Mugabo kijya kintu cyo kwisanzura, oya vraiment muzokireke. Umuntu araza muri lift y'abandi ugatangura gutelefona akisanzura. Aro, Fara. Bajya bana utundabira uhoze, asha urasare gasishika vuba, ndi muri aho kaduga nako no kugenda nikagenda sinzi, bagwa lift utangura guponda. Mugabo rero naba mama barenze kuri lift nk'aba mama wo mucyarama, abo mama wo mucyarama barenze kuri lift sana. Umama wo mucyarama ku gatekinike kiwe kaguca, numusiga nagusa lift gusa arakwinginga lift, wihenze ugahagarara. Rero je nk'umumama nk'uyo sinoshobora kumusiga vre, wihenze ugahagarara kuri dodani na gatoya, rero hadi ugiye kugabanya umuriro aba yayitarukiyemo ati abuja je nongiye, nawe ugiye, nate nangiye n'ukuri je ngarukiraho imbere kweli, aya ntacyo yasigaho nyene, ugaca agenda imodoka kabandanya yashika kuri Gare du Nord, categera bisi lift ya kabiri moto abuja je naho ngiye, ariko bon ndashika muri ville, ariko mbanza kudepoza umwana na madame ku kazi. Aya ntacyo ndihangana, nta kimwe kandi murakoze cyane. Umuvyaza akagata imodoka agadepoza umwana wa mbere kuri Saint Saint, akagaruka akadepoza wa kabiri kuri Sediraki, depoza madame kuri Paul. Hewe abana bawe ubigisha ku mashuri meza gusa? Na Jarafine niho yize kuri Sediraki, yaradistenga misi yose. Mugabo aha tugeze nihe? Urazi ko nibajya ahantu bari kunsiga. Merci beaucoup, c'était